Ni sawa, murakomeye, mwiriwe neza. Nanje ni kwa kundi nyene, ubu umutwe nawo wagiyemwo urajugumira no kuvuga ndadidima ukuri mufashe nukuri ndabonye amateso menshi nanahora mvuga neza bigaca bimera uku. Mana ntabare, Mana ntabare, kandi biko biyemera uku ngira ni kubera umutwe ujugumira, ngira niyo mpamvu no kuvuga bica vyanka. Hatari n'ukuri kandi gute mubosi murakomeye, nanje ndaremvye, umutwe urajugumira, nukuri nimba bikunda unsabire kwa bosi iwanyu amvugire ngende kuba ndi kuri ofisi kubera inzara iranyishe, nukuri ndababaye cane. ndabaramukije inshuti zanje bakunzi bankurikira, nkumva iyi audio yari yese avuga ajugumira, nabajije murumuna wiwe ko yoba hari audio yarungitse avuga neza ashobora kuvuga atajugumira, aca nsangiza aka audio kagufi ariko kaka. Mwiriwe neza, muraho, mwiriwe neza, muraho, muguwe neza, nanje wapi, hama ku mazina nitwa Mugisha Liese, ndi ngaha muri Saudiya. Umusaza wanje yari yabandikiye abasaba ubufasha kuko ndagwaye meze nabi, mumfashe n'ukuri muzoba mukoze. Nukuri mumfashe, Imana izobahezagira cane. Aka niko ka audio yagerageje kuvuga atajugumira, ngira ntivyari bwakomere cane.
Mugisha Aliese aragwaye, ni umurundikazi ari muri Arabie Saoudite yarungitswe n'ikigo bita Pafari. Ikintu cambabaje cane uyu munsi ni nyuma yo gushira video yiwe hanze, nasomye commentaire mbona abantu bariko baravuga ngo nivyo yigira, numvise mbabaye cane. Ngomba nce ndabaha eh, ikibazo, wewe ubona ko ari ivyo yigira, genda mu nzu iwawe, ibi bintu urabe uko ariko arabikora ubisubiremo. Niwe bisubiramwo uku kuntu nawe ukavyigira, jewe ucuza ndakunda kuha icyo ushaka. Samureka gukora gukina ku muvyimba abantu basha, nta kintu kidashoboka. Jewe narabonye umuntu agenda, urabona ko umuntu agenda yunamye gutya, wewe yiyaranja akagira gutya, akagenda araramye, urumva gutya, ugahiga ibi ukavuga ati ibintu birabaho, ukabona nyene ko ari ingwara yagwaye imuhira iki gikanu, kuburyo niyo umugondo ukakigarura bidakunda. Nta bintu bidashoboka rero. Kubona ariko arajugumira, jewe naciye ndondera umuganga. Hari umuganga nabajije, nyamuganga acambwira ati jewe vraiment izo ngwara sinanonoseye ibijanye n'izo ngwara, ati mugabo hari ndashobora gufata nk'akarorero nkagerageza kuraba. Ati ndavye ukuntu bimeze ndabona ko uwo muntu agwaye ko atari vyo yigira. Ati iyo ngwara irabaho, iyo ni ingwara ibaho, kandi ati iyo ni ingwara ikomeye ishobora no kumugira paralize umubiri wose, kuko ubu n'umutwe ngo washikiriwe, vyahereye hepfo atangira ajugumira buke buke, ubu bigeze naho ngo n'umutwe ujugumira, no kuvuga ntagishobora kuvuga. Aha rero ikibabaje ni uko yabuze uwumutabara. Navuganye na mwene wabo yandikiye ama audio ambwira ukuntu kino kigo cya Pafari cyababwiye ngo birihira amafaranga atahe. Kino kintu ndakomeza kukivugamwo abantu, reka mbanze ndabareke mu vyumvirizo ingene bamubariye, ingene abisobanura, ingene bamubwiye. Mwiriwe neza, muraho mumeze neza, natwe turashima. Hama ku mazina yanje nitwa Kentine. Kentine iranyibutse. Ego hama nabifise ikibazo ca mwene wacu ari Saudiya, vyanse ukungene ari butahe kandi aragwaye. Twashaka mudufashe n'ukuri, mudufashe n'ukuri vyihuta, kuko ahari amerewe nabi cane. Ego yafashwe n'amaguru ingwara yo kujugumira, yarajugumira cane, bamutwara kwa muganga barabura ingwara agwaye. Barabura ikintu na kimwe, baramusikana hose barabura ingwara agwaye. Rero twashaka dusabe mudufashe ukungene yotaha, kuko ofisi yino yadutereranye ngo nitwirihire itike. Mudufashe muzoba mukoze ngo twirihire itike. Mbega iryo tike ryoba rivuye hehe? Ko yaragiye nawe agiye kurondera bikankirayo, mabuja we nawe akanka ko ari bumutware kuri ofisi nawe hariya yo muri Saudiya. Baratelefone urya mukobwa acavuga ngo ntamukeneye, ngo kuyoza ngo kuri ofisi ngo nivyo ariko arigirisha. Rero mudufashe, nukuri mudufashe, ofisi yino yadutereranye ngo ntaco babona bufasha. Mubwire mudufashe nukuri, nkuko muhora mufasha abandi, nukuri nzobahezagira, murakoze. Munyumvire namwe kano kamaramaza, umuntu aragwaye aratabaje, ikigo cyamurungitse arayikora bino bintu ngo yirihire. None umuntu agwaye gabasha, nimba umuntu agwayeho haca yirihira? Namwe murumva ko ivyo bitokunda. Aragwaye, ikigo cyamurungitse Pafari nikivugane n'urya mukoresha wiwe amurihira atahe, canke Pafari murihira atahe. Kinene bibiri vyumvikana, siwe bivuyeko, yagwaye. Ibi biratomoye neza, ntaza hava agwayo canke ngo abe paralize kuko adashobora kugera mu Burundi, bamufashe yitahire. Pafari nizere kuri kirabona kino kiganiro, kandi si Pafari gusa, turaza no kubihereza abandi bantu bijejwe badufashe turabe yuko vyogenda neza. Hari ikindi kintu ngomba guhereza ko rero, ngomba guhereza ko kino kiganiro kigufi, ntagomba kumara umwanya munini. Ngomba mpereze ku kintu kimeze gutya. Igihe cyose bino bigo birungika abantu muri Arabie Saoudite, mu nyuma ntivyongere kubitaho, bizokwega karambaraye, bizotukisha igihugu,
kuko bano n'abarundikazi babona bafise ingorane nk'izi bakaza bavuga n'abarundi hariho abaja mw'ibarabara kubera iki babuze ubufasha bafashwe nabi ivyo bitukisha igihugu bino bigo ahubwo nasanze bino bigo abantu bavuga ngo hari abantu batukisha igihugu barababeshera ibi bigo nivyo bintu vya mbere bitukisha igihugu kuko bigomba ko abarundi baza kuboneka hariya mu mabarabara mu mayarara bafatwa n'igipolisi bavuga ngo n'abarundi kandi ibi bigo vyari gushobora gukemura bino bibazo vya bano barundikazi bari mu ngorane bikagenda neza ibara ritarinze kugwa bitarinze kuja hanze ngo babone ko hari abarundi bagiye mw'ibarabara bikagenda neza mugabo ntimubikora kandi ni ikosa ibi mubona hano hejuru bino bikarato bibiri ni ivy'imiti bamuhaye ariko iyi miti nk'abaganga muce mundabira ko yobivura bino bintu hari uwambwiye ngo iyo miti ntijanye n'iyi ngwara sindabizi rero nimutubarabire mwe muzi kuraba iyi miti hanyuma jewe ejo nzogaruka kandi nifuza ko uwo mushiki wacu Riese Mugisha yotaha agataha muhira bakavugwa kubera ko aragwaye kandi biragaragara murakoze